Yes, ku bakunzi ba Iwacu Top TV nongeye nabaramukije Jendi LG The Survivor cyangwa nyite Lampara yose n'amazina yanje. Uyu munsi turi mu kibanza kidasanzwe aho Burundi Nkunda Company iriko irarangurira ibikorwa vyayo vya misi yose. Turi kumwe n'umwe mu bigeme bari muri Miss Muhinga, n'umukobwa mwiza ugerageje kumuraba. Turatangura aturamutsa atubwire n'urugendo kwanza ko rwagenze. Okay, mmeze neza. Mvuga amazina yanyu. Nitwa Maham Dushime kubatanzi. Hama nubwo turugendo rwagenze neza. Yes, urugendo rwagenze neza. Uri umwe mu bakobwa bari muri Miss Muhinga, baza tuganirize ku rugendo rwa Miss Muhinga uko vyari bihagaze nuko vyaje kurangira. Okay, nubwo gutandwa Miss Muhinga yatanguye neza, irangira neza. Uratiko mwihigano hama hariho uwa mbere, hama miso sutokwa muri uwa mbere, cyo gituma urumva batowe n'abatatowe. Yes, ngira ngo mwavyumvise. Hanyuma uno musi bari mu gikorwa kidasanzwe nk'aba Miss. Tuganirize gatoyi kuri iyi projet yabazanye ngaha, ugerageze gusigurira abantu akamaro k'iyi projet nico igamije. Okay. En fait, nk'abari bari muri Miss Muyinga, abatowe n'abatatowe, genre abari bose kuko twarabigeme 9 twariyumviriye ntivyohereraho ko hoba harabaye igikorwa ca Miss Muyinga ari ni ca mbere mu ntara yacu ngo bice bihereraho. Ca turiyumvira vyari bigoye, mugabo gushika uyu munsi no tuvuga ati twariyumviriye ko natwe hari igikorwa tuzokora, tuze kugendera abo bigeme nabo tugire ico tubasangije ku muvyo uvuga twari twavuze ma projet yacu. Hino musi yari kuza kuganiriza abakobwa, murana ko bagiye kuja mu biruhuko, bahura na vyinshi bibaresha, harimo namwe nyene abahungu. Ubu nawe sanga usaba uzohenda. Nivyo rero twe tuje kubaganiriza ko uburyo bashaka muri vacances ntazorera amaboko, barondera ikintu bazokora, baze baraziganya uduhera duke komsa bibarinde kuja muri zangeso mbi. Twe twazaranye n'abantu benshi, abantu bagiye badushigikira, hariho ikirezi pads ni African Women in Action, niyo ishoboye gutanga, yatanze ama pads, yatanze amasabune, yatanze ibintu byinshi kubigeme, yabahaye inyigisho. Umva rero twaragendanye n'abantu benshi, hariho Volcano yamye dushigikira kuva na kera, hariho Crown Royal, n'abantu benshi cyane bagiye baradushigikira muri ibi bintu, benshi cyane, hari ama media n'abantu benshi bagiye baradushigikira. Cyo bituma mubona kuri isaha igikorwa cyashoboye kugenda neza nkuko twavyifuje. Ego ntihabura utuntu, mugabo uko twavyifuje igikorwa cyashoboye kuba, turaronka abo bigeme, turabaha inyigisho, twizera ko bitahereye tuzobandanya dukora n'ibindi bikorwa bijanye n'ivyo twari twiyamamarije. Twabonye yuko mu bintu mwashoboye gutanga, sinzwe no vyita imfashanyo, harimo Cotex. Umugambi wa Cotex, ico cyumviro cyo gutanga Cotex cyaje gute, kubera iki mutahisemo kuba ikindi kintu kitari Cotex? Navuga gute, abakoga ikintu ca mbere abango bose umukoga yamakeneye yamari Cotex. Nizera ko umukoga wese buri kwezi arakenera Cotex. Umva rero nje tuma twavyimviriye ko nazo tuzizanye bitobagwa nabi. Atari banga muha Cotex nkazingahe ku muntu mwumwe. Twabahaye ijya ikirezi pad ibirimwo nkaga pake, nibaza ko agapake kakarimo nka 5 nimba ntibeshe. Mariamu n'umwigeme aciye ubwenge cyane muri Miss Muhinga. Ngira ngo abakurikiranye projet yiwe nimwe mu ma projet wovuga ari projet nziza cyane, nubwo amahigwe atashoboye kumutwengera ngo yekane Miss Muhinga. Tubwire projet yawe mu bisanzwe nimwe mu ma projet yari meza. Wibaza yuko ari iyihe mpamvu yatumye wewe udashobora gutogwa ngo we Miss Muhinga? Habuze iki Maria? Okay, novuga gute, nkuko Jesse novuga kuri jewe nakoze ibishoboka, kandi kuri je sinirenganya kuko je nakoze ivyo nabwirizwa gukora. Rero kuba ntashoboye kugira ayo ma chance ngo antengere nk'abandi she kuba Miss Muhinga, nibaza ko bashaka kuba bagendeye ku bindi bintu, ugasanga okay ntivyari binyandikiye. Mugabo comme si je n'ubundi nari shaka sanze gukora, kuba ntatowe kuba Miss sico kizombuza gukora, no. Nzokwama nkora nkuko n'ubundi najemwo nifuza gukora, nzokwama nkora kandi neza.
watubwiye yuko iyi projet ari projet muhurikiyemwo abari muri Miss Muyinga bose ni kuvuga abatowe n'abatatowe mugabo mu ngendo zanyu ko twagiye turabikurikirana hariho umuntu yamya bura ari we Miss Muyinga intambamye yariye ndavuga gutse nibaza yuko sinovuga ngo intambamye yariye nibaza ko sinovuga je kuri iyi kwera ko hari gihe usanga umuntu navuga mudahuje mind okay mudahuje mind canke muzihuje hakaba hariho ibintu bigenda biratuma mudashobora kuca mukorana direct muga kuba vyakunze ko ino musi dukorana turabishima navyo kandi nibaza ko antwuze kuno kumubaza neza umubazi igituma atakunze kugaragara cyane nkuko bimbajije yivuze kudahuza mind n'umuntu ushatse kuvuga iki afite sinavuze ko tudahuza antwuko twari 9 nta numwe tudahuza ahubwo navuze bitewe nuko bamwe usanga bari ahantu hamwe ari benshi uwundi nawe ukaje usanga ari peut-être okay par exemple nk'ubu bamwe muri twebwe benshi tuba turi BJ urumva ko tweca dukorana cyane kurusha we warino biragoye ko tumushikira cyane mugabo tuba turi en contact turakorana urumva remwe nibaza ko ngira mubonye hariya turi batatu muca mwibaza ngo nitwe tuba turakora mugana baba yakoze. Yes, abakunzi ba Iwacu Top TV ngira ngo mwumvise neza ivyiyumviro vyumwe mwari bari muri Miss Muyinga asanzwe ari no muri iyi projet. Ikiganiro nikirarangira turabandanya tuganira nabandi kugira ngo dushobore kumenya vyinshi birambuye namwe tubahe kwa makuru. Jendi LG The Survivor ariko imbere yuko duheza ikiganiro nitwogena tudatwenze. Uriteguye? Ndavuga ijambo musubiriremwo. Vuga uti nci imbere y'imbogo mbona imbogo, nci imbere y'ingoro mbona imbogo imbere y'ingoro. Imbere y'imbogo mbona imbogo imbere y'ingoro. Nci imbere y'ingoro mbona imbogo imbere y'ingoro. Nci imbere y'ingoro mbona imbogo imbere y'ingoro. Bivuga unyarutse. Nci imbere y'ingoro. Ya bakuzi ba Iwacu Top TV sumwe si babiri benshi vyama vyabananiye. Ikiganiro twako turagira na Mariam na kirangiriye ariko kandi turabandanya tuganira n'abandi bakobwa. Mariam turagushimiye ku mwanya wawe waduhaye. Okay, nanje ndashimiye cyane we twakoranye ndashimiye Iwacu Top TV ndashimiye umuntu twari turi kumwe Landry antwa benshi buramuzi. Peace. Jewe na LG hasta la vista. Yes, abakunzi ba Iwacu Top TV nubu turacabandanya tuganira tuha amakuru neza ya ariko hakorerwa igikorwa kidasanzwe cyo gutanga amakotex niko kandi nashoboye gufatamwe jewe nka LG tugiye kuganira numwe mu baronsa ako kantu atubwire imbere yuko bakabaha inyigisho babahaye aratangura atubwira izina ryiwe bakwita gute nitwa Iriho Marie Gina nkabandi mu bigeme batowe muri lycée Etege Muyinga nkaba twaje kuronka inyigisho gishira hamwe awiya ari ryo mu majambo yose Woman African in Action. Ego batwikishije ku bintu bijanye no kuja mu butinyanka mu kinofunofu ari byo amaregle baratwigisha ingene twogira isuku kugira twirinde ingwara zitandukanye. Batwigishije kandi batuha a difference itandukaniro riri hagati yaba bigeme ingene bakoresha ubukoresho dushobora gukoresha igihe turi mu butinyanka. Par exemple yatubwiye nk'andi hantu usanga abandi bigeme badashoboye kuronka occasion kuronka amahera bashobore kugura amakotex bagaca bakoresha ivyatsi twumva biratubabaje nico gituma iyo shira hamwe byagiye hamwe kugira ngo rikore ubwo bukotex kugira ngo bakwire hose babutange kugira dushobore gukingira agateka kumwigeme. Ego twashimye cyane kuko nabarifatikanye na Miss Muyinga groupe yabo bagashobora kuzana iryo shira hamwe twabikengurutse cyane twaryohewe dutumirira n'abandi n'undi gwaruka gumvisa akakamo kuza kugwitaba. Ego ndabashimiye cyane murakoze. Ikiganiro turiko turakorana naho dushimiye nikirarangira nimba atari banga baguhaye kotex nka zingahe we je niba sibanga bampaye kotex zibiri abakunzi ba Iwacu Top TV LG ama yabashikiye kuri tele akabaha amakuru yose ngira ngo mwavyumvise aho Burundi Nkunda Company iko yifadikanije n'abigeme bari muri Miss Muyinga bariko bakora igikorwa cyo kwigisha abakobwa abigeme novuga
uko bakwiye kwifata igihe bari mu maregle ari naho havuye kubaha ako kantu utwo tuntu batwita cotex ico ciyumviro bakikibabwira mwe mwacakiriye gute? Ico ciyumviro tucumvise twanezerewe cyane ego kuko ubu unye cotex zikaye zizimvye zigeze hamwe kuri 2005 urumva office ako ni moyen nziza donc amahera ntaca aba menshi kugira uzigure ucuronka akaryo ko gukoresha utwo onye twahimbawe cyane turashimira shora hamwe awiya turagushimiye cyane ego namwe murakoze. Yes, abakunzi ba Iwacu Top TV nubu kandi turacari ahari hasanzwe ariko arabera ca gikorwa kidasanzwe cinyigisho. Ubu tugiye kuganira n'abahagarikizi bakuru ariko kandi murabona yuko imbere ya kamera nahantu haberewe cyane na bamwe mu bitoje mu bamisi nabo kandi bari bahagarariye ico gikorwa niho bari turatangura tuganira n'abahagarikizi hanyuma mu nyuma tuzoganira nabo baratangura batubwira akazina kawo. Ego murakoze nitwa Eveline Ntakarutimana nkaba nsanzwe mfasha kugwaruka mu vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza. Ego ntaho twimiriye cane indero y'abigeme ukuntu bakwiye kwitunganiriza ubuzima. Uyu munsi rero twaramutse tugirirwa amahigwe ishira hamwe awiya ryahawe inguvu bavuga n'abigeme baserukizi bo mu ntara ya Muyinga kugira ngo dushobore kuganira n'abigeme bari mu mashuri atandukanye mbese n'abatashoboye kubandanya amashuri canke bari muhira kuvyerekeye ingene two kwitunganiriza isuku mu gihe cy'ubutinyanka tumenye mbega twokoresha iki mbega ibikoresho bikwiye mu gifaransa bavuga biri adapté ego bishobora kudufashisha amagara yacu aguma ameze neza. Umunsi rero twaje ngaha twaganiriye kandi abo twari turi kumwe banezerewe kandi turateye navuga inkunga turateye inguvu abandi bigeme baserukira abandi kugira ngo byukuri bashira imitahe yabo kuvyerekeye indero ibereye cane abana b'abakobwa. Murakoze. Aratubwiye yuko ikiciyumviro caje mu intumbero ari yo kwigisha isuku abana b'abakobwa. Mbega iyo mugiye muri ibi bikorwa ko ni bikorwa bimaze igihe kirekire mubimazemo igihe kirekire ni ikihe kintu twovuga nk'urufatizo ishimikiro mwibanda kuki muhitamwo abo muganiriza mufatiye kuki? Mbo ntawe dukumira umukobwa wese ageze mu bigero cane uwo turamuha umwanya tukaganira tukamwumviriza mbese tukaheza tukamutekerera navuga ni des informations amakuru yo yatohojwe neza kugira ngo ejo hiwe hazomere neza mbere sejo gusa n'uyu munsi twaje rero tubazaniye n'agakemanyi hari ico twita kirezi pad ni kuvuga nagakoresho k'isuku mu gihe cy'ubutinyanka ariko benshi bakazi mu mvugo yazananye n'amahanga ngo cotex. Cotex hari izikozwe mu buhinga bwa industry ariko twebwe turabwishonera n'uburyo tuba dufise. Murabona ngaha ni kigoma mbese nta kindi kibukoze ni kigoma n'ubuntu bukoze mu buhinga buciye bugufi niko novuga budasaba ibintu birebire ariko bufasha cane mu gihe cy'isuku burarinda ibintu vyinshi ingwara zifatiye mu bihimba vy'irondoka yama infection twumva afatiye ku isuku rike. Iyo umukobwa amaze kumenya gukoresha kano ka kirezi pads nukuri isuku rirabaga hanti. Yego murakoze. Hanyuma ibi bikorwa ni bikorwa mumazemo igihe kinini kandi ni bikorwa mwifatanijemwo n'abigeme bari muri Miss Muyinga ariko kuva ibikorwa bigitangura kugeza ino saha ntwari bwabone nko Miss Muyinga kugeza ku munsi wa nyuma ikibazo cyari he? Nibaza yuko Miss ntiyari yicaye Miss bari mu bikorwa bariko bararondera hirya no hino urazi kugira ngo utunganye aya makoraniro nkaya bisaba uburyo bisaba kudodora hirya no hino rero Miss Muyinga baradodoye muri awiya turaheza turabumviriza kuko twasanze ama objectif yabo ahwanye n'intumbero natwe dusanzwe dukoreramwo cane gufatira ku ndero nziza roga education à la gestion de l'hygiène mu gihe cy'ubutinyanka harimwo n'ivyo kwiteza imbere mu migambi mito
abamisi rero ivyo bintu bariko barabikorera ko cyane kandi niyo mpamvu navuze turabateye inkunga bahamagarire n'abandi kugira ngo abana babigeme baratwagwa na vyinshi barahendeshwa utuntu duto duto ariko iyo bagiye hamwe bagakora imigambi mito mito idasaba umutahe muremure nukuri zanda zindaro bizisubira kuhaboneka ba bana bataha ijoro bishinga novuga ni kunwa ibiyayura mutwe baheba n'amashuri ariko bari mu bikorwa nibaza yuko mu minsi iri imbere tuzobigisha ingene bashobora no gukora utudupadi mu gihe twe tutabonetse bo bashoboye kubyitunganiriza muri materiel basanzwe bafise ihari nukuri ni ikintu ciza cyane hariho imigambi myinshi twumvise abajene bafise murabona turi mu kiruhuko abana bashobora kuzosamazwa n'ibintu vyinshi batwagwe ku buryo kenshi tukunze kubona umwaka utanguye mu kwezi kw'icenda mu kw'icumi kw'icumi na rimwe abana baraza bakiyandikisha mugabo hagera mu igice ca mbere abana bavuyemo kubera iki abenshi n'amada atifujwe mugabo bararonse encadrement mu gihe ca vacances nukuri birabokipa bituma badasamazwa na biriya canke na biriya rero je novuga nti Kirezi yaje hageze Awiya yaje hageze kugira ngo umwana w'umwigeme w'umurundi kazi ashobore gutera imbere murakoze ego turacabandanya tuganira ariko nubundi ikibazo canje usa n'umuntu atakirashe ko neza kuko nabajije nti ibikorwa bimaze igihe kinini ni ibikorwa mwifatanijemwo n'abigeme bari muri Miss Muyinga mugabo uwo twokwita nka Miss Muyinga umwigeme yatowe kuba Miss Muyinga mw'ivyo bikorwa ntitwigeze tumubonamwo ariko tumubonye ku munsi wa nyuma novuga yuko ku munsi wa clôture ikibazo canke intambamyi yari iyihe kugira ngo uwo mwigeme yaserukiye abandi bigeme ntashobore kuboneka ibihe vyose mwari muri ibi bikorwa nibaza yuko nacishuye peut-être hirya no hino ariko Miss twariko turakorana kugira ngo ducoye gutegura amakoraniro nk'aya hanyuma peut-être hagati yaho barashobora kuvuga ivyo bari barimwo turi kumwe ngaha kugira banyunganire mugabo je ndazi yuko mu ma préparatif ya ma activité ya sensibilisation twaravugana tukarondera uburyo hirya no hino kugira dushoboye kubafasha hanyuma n'ubu bukoresho bushobore kuboneka yego nibaza yuko entre Miss ko ari ngaha ashobore kubabwira mbega mwari muri hehe kuri terrain. Yes, abakunzi ba Iwacu Top TV ngira ngo iyo muravye imbere ya kamera turi kumwe n'abigeme beza bashajije n'abigeme bashoboye gutorwa ngo baserukira abandi ku ruhande rwanje turatangurana Miss Muyinga deuxième dauphine hanyuma Miss Populaire. Tugiye kuganira rero Miss Muyinga iki gikorwa ni gikorwa bamaze mu gihe we ntiwigeze ukigaragaramwo intambamye nta ntambamye twigeze duhura nayo kuko ngira ngo wimbajije kuko Awiya yo bashitse hano Awiya ikorera Bujumbura Imuyinga ntayihari mu gihe bamwe kuko mubo tufashanije amabanga harimwo abakorera Ibujumbura harimwo abiga Ibujumbura harimwo n'abakorera Ibujumbura rero mu gihe bamwe babaye Ibujumbura turapartager ama activity bamwe bavuga ati Ibujumbura twododora hano kuko kugira ngo ukore activity nk'iyi nuko habaraho wadodoye hano ntitwahishikanye mwumvishije aho twashoboye gushimira na kuko na hari abadufasha mu mugongo batari bake mu gihe rero bamwe bari Bujumbura je nari Muyinga hariho nanje aho ndimwe nditabaza rero ngira ngo niyo ntambamye warumba jije ariko si ntambamye nuko twe twagabuye ama activity nibaza ko inyishu baba bayironse n'ubundi inyishu nkeneye nturayimpa novuga yuko iki kibazo muguma mugikwepa kandi ari kibazo dukeneye mw'umuco iyi activity ni activity iri kiraba yagaragayemwo abigeme bose bari muri Miss Muyinga kiretse Miss Muyinga ikibazo kiri he cyari he abo bakobwa barimwo baja gukora ibihe wo kugumumbaza ati nari he ariko urabona yuko nabandi hano ataho nigeze nja kudodora kuko je nakubwiye mu kugira ngo twe dukore activity bivanye nuko twiyorganiza uko gucererwa kwavuye kuki ntitwigeze ducerwa sinzi ko mwama muri ama activity twama tuyakora sauf yuko tutama tuyakorera Imuyinga ahubwo vuga ati Imuyinga ni ryambere muyikoreyeyo ariko ahandi twama tuzikora